ni urubanza rukomeye rwitwa Forum National Abitanze akaba ari umuhari umwe mu mihari igize ishengero Methodiste Libre. Ukaba iyi forum yateguwe mu ntumbero yo gukomeza ibikorwa by'umuhari, cyane cyane ko muri kino kiringo turiko twagura ibikorwa. Umuhari warakoreye cyane mu nama y'umwaka imwe ariyo y'uburengero, ariko ubu watanguye gukorera neza ku mugaragaro mu nama y'umwaka w'useruko. Izo nama zibiri z'umwaka w'izigize ishengero, bwa mbere no kugira ngo tuje hamwe nk'ishengero rimwe, hanyuma tongere tuvugane iby'umuhari kugira ngo tuwukomeze, tugire intumbero imwe mu ishengero ryose, hanyuma dukore ku buryo tuba turi mu runane, dukomeze ubumwe bw'ishengero, hanyuma twongere dufashe abari mu ishengero kubaha akarorero ko gukoresha ingabire, ubumenyi, ubutunzi, ubushobozi Imana yaduhaye kugira ngo bikore mu ishengero mu gushitsa intumbero y'ishengero ariyo yo guhindura abantu abigishwa ba Kristo. Rero cyane cyane tugomba yuko abari mu muhari abitanze barushaho kwitanga muri iyo ntumbero, bakoresheje iby'Imana yabahaye kugira ngo ishengero rishinge imizi, tugire uruhara mu gutora inyishu z'ibibazo bimwe bimwe dushobora gutorera inyishu mu ishengero, hanyuma twiteze imbere rishyitse ihangiro ryaryo. Umuhari w'abitanze niko uramaze imyaka itari mike, ku muzi wawo ni mu myaka 74. watangura ugomba gufasha abanyeshuri, kuko watanzwe n'abanyeshuri bato mbere, ariko mu ntumbero yuko abantu bariko bariga barushaho kumenya ko Imana ariyo tanguriro ry'ubwenge, kumenya Imana ariyo tanguriro ry'ubwenge, hanyuma kandi ko Imana yabahaye no kuba mu ishengero barushaho kuyikorera bari mu ishengero. Hariho igihe abantu bamaze kugera mu mashuri nk'umwaka w'icenda canke bagejeje amashuri yisumbuye, igishengero bamengo nisindabibazwa, bamengo ni by'abantu batagiye mu mashuri, abo bamwe batazira ngo nibijuju naho atari byo. Hanyuma uko uwo muhari rero wagiye urakura, uko ibyiyumviro byagiye birakura mu babugize, uko nabo bagiye barakura bagahura n'urunganwe rwabo mu myaka, bace bagenda barafasha abo bangana, abo bigana mu mashuri, abo bakorana mu bikorwa. Uno munsi turabona yuko mu ishengero harimo abantu benshi bize bariko baritaho igishengero. Si bose barabyitaho rwose, ariko benshi bamaze kubona yuko kuba ufise amashuri, kuba ufise amadiplome, kuba ufise ubumenyi n'ibyo ukora bito cyangwa bihambaye bitakubuza no gukorera Imana no kuba mu ishengero, kandi bidateye isoni kwitwa kuri umunyeshengero, ko umuntu usenga, ko mbere wozezwa n'igikorwa mu ishengero naho ufise ibyo bandi bita ubumenyi buhambaye. Ibyo rero turamaze kubibona kandi turabinezererwa, kuko tugize amakoraniro mu myaka ya mbere twaba turi abantu bakeyi, twabaye benshi, 100, 200, 300, ariko amakoraniro ni ibihumbi. Nkaho uravye baje no munsi n'abantu benshi cyane, ariko kandi twaratoranije bakeyi kugira ngo ruhande ibyiyumviro na bamwe bazoja kongera gukomeza abandi. Hanyuma ikindi ni uko mu bantu bafashijwe cyane n'umuhari abitanze, kuko uri kurabigisha gukoresha ingabire zabo n'ubumenyi bwabo. Uno munsi turababona mu nzego z'ishengero, baremera kuba mu nzego z'ishengero, bagaterera batanze umwanya. Mbere bamwe harimo bamwe bareka n'ibindi bikorwa byose bokoze bakaza gukora bwegu, bimwe mu gifaransa bita temple mu ishengero, ariko ari igihe ibyo byagora kuboneka. Ubu ni umwimbu tubona. Hanyuma kandi ubu turabona yuko hariho abantu benshi bitaho gutanga ibyiyumviro. Ubu turabye ishengero ingene ryiyumvira no mu guteza imbere ikibano, mu gufasha abantu
kwiteza imbere, mu gushinga ibikorwa bituma abantu bashobora kubaho neza, byunganira mu iterambere, byunganira igihugu. Ubu biguma bigwira. Ni kubera iki? Ni kuko za ncabwenge zahavuye zimenya ko no mu ishengero zikwiye kubakorera, mbere zimaze no kumenya Imana ko hariho Imana yabashize kugira ngo bakorere ivy'Imana yabatumye. Ibyo ni bike novuga mu mwimbu umaze kuboneka. Mu migambi y'akazoza, turi abo mu nama z'umwaka zombi. Twifuza yuko uko ishengero rigenda ritera imbere n'umuharo ugenda uteza imbere, ingene ukora kugira ngo uherekeze imigambi y'ishengero. Mu migambi y'akazoza tugomba yuko abantu bose bagera ku rugero aho umuntu agira ati ibi ndiko ndamenya, ibi nshoboye gukora. Ishengero rirabikeneye. Ishengero rirakeneye abantu b'uburyo bwose, kuko mu ishengero dusangamwo ibikenewe kwigisha abantu mu by'imwemu. Mu bantu rero bariko biga amashure hariho abiga n'inyigisho ndoramana, hari n'abiga ibi byose bidukikije twiga n'ivy'Imana yashizeho, kandi yabishizeho kugira ngo tubimenye. Icyo jewe mpa insobanuro yo kwiga ni ukumenya ibidukikije Imana yaduhaye, yadushizeho kugira ngo tumenye ingene tubikoresha, byongere bidukorere mu kubaho neza tukiri kuri iyi si. Ni kugira rero ngo dushikane abantu kumenya yuko ibyo byose dufise, twamenye, tuzi, dushoboye, ishengero ribikeneye kugira ngo naryo ribe igikoresho cy'Imana mu guhindura ubuzima bw'abantu ku isi mu gihe bakiriho hano ku isi. Abari mu mwanya bitanze nagomba ubwa mbere kubashimira, hanyuma kubatera intege, kubashimira kuko bemeye kugira uruhara mu iterambere ry'ikuba cy'Imana biciye mu ishengero. Hanyuma nkabatera intege kudasamazwa n'ikintu n'ibyiyumviro by'iki gihe bishobora kuza kuvangira umuntu mu bwenge bwiwe, bimubwira biti ivyo bintu uri kujya mu by'amashengero. Hari uwavuze mu kanya ati nta shyirahamwe ririho rikomeye ku isi nk'ishengero, kandi yavuze ukuri. Nagomba rero kubwira abitanze ko borushaho kwitanga, mu kwitanga ku Mana, kwitanga ku Mana nk'uko umurongo dushimikirako ari wa wundi dusoma mu Baroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, udusaba kwitanga, gutanga imibiri yacu n'ibimazi bizima byera, ngo nicyo gikwa cy'Imana kiyihimbara. Hanyuma ngo ubwenge bwacu bihinduke, umenye icyo Imana igomba, gutyo ku munsi nk'ema turongora icyo dukora. Rero bitanze ndabashimira rwose kandi ndabatera intege gukora no guha Imana icyubahiro biciye mu ishengero, kuko ishengero ni entreprise Imana yadushizemo kugira ngo dukore umugambi wayo wo guhindura amahanga yose abigishwa ba Kristo. Mwidondoro wanje nitwa Jean Claude Manirambona, nkabamva mu bwiza bwa Nkondo, nkaba ndi mu muhari wabitanze. Uno munsi twaba twaje muri ino forum yabitanze iri kubera hano mu Gishingano. Hanyuma ukuntu noba nakiriye ino forum, mu by'ukuri kuri jewe nakanyamuneza kadasanzwe. Ubwa mbere mvuze mu rusange abanyenkondo twakiriye neza cyane ikoraniro ry'abitanze rikabera hano. Twagiriwe amahirwe yo kubamwo mu batumire kugira ngo dushobore kumva uruhara rw'abitanze mu iterambere, cyane cyane ko twumvise yuko abitanze bateza kuba incabwenge. Twumvise rero uruhara rw'incabwenge mu iterambere ry'ishengero. Mu by'ukuri
twaboneye ko iyo ishengero ririmo incabwenge riratera imbere kandi igatera imbere ku mpande zose mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impemu. Yego je nitwa Niyokwizera Anatole naje mba mu bubwiriza bw'Isagasozo muri konferanse y'ubuseruko. Twanezerewe cyane kubona uru ruganda rwateguwe iforumo y'abitanze na cyane cyane tugakoranira hamwe turi amakonferanse yose ko ari abiri tukabonana tukamenyana kandi tukabona ko twubatse ishengero rimwe. Ibyo kuye muri no koraniro ugiye kubikoresha gute kugira ngo rwandanye guteza imbere imitima eka n'iby'umubiri aho byahura? Icyambere nkuye muri no koraniro ngiye kuba gusaba Imana ntahure ingabire mfise muri jewe Imana yampaye kugira ngo mbashe kwiteza imbere no guteza imbere ishengero ryanje kandi no gukunda ishengero rya nkoreramwo nkuko Imana ariho yashize kumuhamagaro yampamagaye. Nitwa Baruhurike Efrazi bamubwiriza bwa Ntahangwa y'ubuseruko hama nkaba ndi muri paruwasi ya Gisingano nicyo cicaro cy'ububwiriza bwa Ntahangwa. Hama rero ikintu nigishijwe cyane ni ukuntu abantu bagomba kudakoresha ingabire zabo hama rero bakazipfana. Icyo kintu cyanezereye cyane kuko ijambo ry'Imana twe twarize katikisimu kera muri katolika batubaza ibibazo ngo mbega Mungu yakuremeye iki, hama twakwisura ngo Mungu yaturemye ngo tumumenye tumukunde tumukorere ngaha ku isi hama tuheze twese tugende mu ijuru guhembwa. Urumva rero gukora ni ikintu cyiza cyane ukamenya icyo uhayikorera gukora neza nibyo bikuru cyane rwose nicyo cyanezereye cyane. Nukuri numva byampimbaye cyane ari intango. Imana ibahezagire.